ho muri Burundi. Ho muri Burundi. Mwabwivyuma nirisi kabera gufata amasanamu ni MSTV niyungeko nshuti n'abakunzi muko dukurikira baje kuramutsa no ngana bayikaze muno ncamake y'amakuru yo kuri no kabiri igerekezo rya 11 ruhuma umwaka wa 2020 kuri mikoro kumwe na Hervé Niyuhire ino ncamake deka tuhere mu gisata kijaye n'intwaro Uburundi buri mu bihugu byo muri Afrika abagwiza tunga batokwihutira gushamo imitahe yabo muri umwaka wa 2020 ivyo biri ku rutonde rwagizwe ni banki yo mu gihugu ca Afrika y'Epfo RMB Investments cy'uyu mwaka kuri urwo rutonde rujanye n'icuka ciza mu bijanye n'ubudandazo muri Afrika Uburundi bukaba buri mu kibanza ca 52. Ikibazo c'ubukene bw'isima ikogwa n'ihinguriro Buseko cabaye akananira abahinga mu gishira hamwe bemeza ko umwimbo wifashe neza ariko ku isoko isima ntiboneka yaboneka naho ikabizimvye amatohoza twakoze yerekana ko hari bamwe mu bategetsi b'igihugu bakora ubudandazwa rw'iyo sima iyo baronkejwe yose bakayigurisha mu bihugu bibanyi. Leta y'u Burundi yari kwiye kwitaho ikibazo c'ubutunzi gihanze abarundi izo ngwane z'ubutunzi zikaba zije kunyurwa n'ingingo y'Ibanki Nkuru y'igihugu BRB yo kugara utuzu two kuvunjiramwo amahera ciro ivyo bikaba biri mu itangazo ryanditswe n'ishirahamwe gishinzwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom. Gabriel Fiere arongoye Oricom anamagarira abazitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu kuzo kwitwararika ikibazo c'ubutunzi gihanze ubutunzi. Gusozera ino ncamake y'amakuru kuwa 11 ruhuma uko umwaka utashe isi yose rahimbaza umunsi wahariwe abagwayi. Uwo munsi rero ukabushitse mu gihe abarundi bahungiye mu kambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda bugarijwe n'indwara zitandukanye na cyane malaria ukuronka uburyo kwivuza navyo bikaba bitoroshe. No ngaho incamake y'amakuru twateguriye tuyisozereye nkabashimye mwebwe mwese muteze abiri ngongera kubaha isango makuru aramvuye igice saha 11. Merci Hervé Niyuhire pour le flash d'information langue nationale. Bonjour et bienvenue à ce flash d'information en langue française. À la présentation, Inès Gekiza. Gouvernance, le Burundi figure parmi les pays d'Afrique où il n'est pas conseillé d'investir au cours de l'année 2020. C'est ce qu'estime la banque sud-africaine RMB Investments dans son classement annuel. Dans le dit classement sur les meilleurs climats d'affaires en Afrique, le Burundi occupe la 52e place. Et persistance de la pénurie du ciment Buseko, malgré l'affirmation de l'usine productrice que la quantité produite couvre toute la demande. À l'origine, selon les enquêtes de la RPA, des hautes autorités du pays qui vendent ce ciment et qui privilégient le marché extérieur. Le gouvernement du Burundi devrait être conscient du marasme économique que vit le peuple burundais. Ce marasme vient d'être amplifié par la récente mesure de fermer les bureaux de change. C'est du moins le contenu du communiqué de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques OLUCOM. Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM, interpelle aussi les candidats aux prochaines élections d'être conscients de la crise économique qui frappe le pays. Et enfin, 11 février de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux malades. Au camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda, des réfugiés burundais sont menacés par différentes maladies comme la malaria alors qu'ils n'ont pas l'accès facile aux soins de santé. Point final à ce flash d'information, rendez-vous à 17h45 pour l'intégration.